kuko burya ugukubise ikofi umuhindukire tundi musaya mtu akikupiga kofi mgeuze kwenye ile shavu kandi nukwata ishati umwenye koti. Pastor, Yesu ashimwe. Amen. Kandi ndavuga Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndumva ubutumwa burankozeho. Amen. Haleluya. Tengo ni tengo mazi. Umuntu atema fegefeye tuma project. Abinja mbini yogeka kugaruka arazi. We, none uri umupolisi none. Udodora ubona wuguruye. Vipi? Usanga ari abapolisi. Mugururire. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Muri abanyabyaha. Mko wanyatenda dhambi nyinyi. Nebyanditse ko turabanyabyaha ntaho byanditse. Imana Mungu yaduhishutse yuko ngaha muri uru rugo ametuambia kama upango hapa hari abanyabyaha. kuna wafanya madhambi. Niyo mpamvu Na ndio maana twaje tumerengaha tumekuwa tunaelekea hapa kugira ngo mukizwe, kwa sababu nyinyi mwokoke. impemu mbizi bavemwo, Baraka zinatoka ndani kabisa. amadaimoni Yatoke ndani. Jina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Sukuma saba. Ama Alafu boshara si papa pakati ya mikanta ya sapati ya sa. Imani iravuga ngo Mungu anasema hivi, nimurekane n'ibyo byaha byose, acha nazo dhambi nyinyi. mutotsi wanje, Njooni kwake yeye Bwana Yesu. nimushaka kumva ubutumwa, Kama mnataka kusikia utume kutoka Mwenyezi shiritabi Mungu, hasi mutwumvirize. tia sigara chini na mtusikilize kwa makini. Usomye ku Shiritabi hasi mutwumvirize. Tia sigara chini mtusikilize. Haleluya. 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 Wa mugabo w'umutwe nk'ubonye ikarato, Wewe mwanaume kitu kama gato. ushatse kumviriza, Utakusikiliza. kuko n'abantu bagupfira kenshi Kwa sababu watu bitubagura kuja mu ijuru, tutawasumbua sana tukwende ku madirisha kabisa kabisa. Yakobo azabirukana. Ndio. Haleluya. Haleluya. Reka ndabwira ijambo ry'umunsi. Sizi ko musoma Bibiliya. ikikuzanya ugende. Sizi ko musoma Bibiliya. Usikie jambo la Bibiliya iravuga ati, ndio. Yesu yavuze ati, Ndio. yari kabwira abanyesirayeli n'abantu b'i Betelehemu Ndio. ati, burya mu buzima, Ndio. mu buzima Maisha uzo kwamwicisha bugufi, unakuja taratibu yani. kuko burya ugukubise ikofi umuhindukire tundi musaya Mtu akikupiga kofi mgeuze kwenye ile shavu. kandi nukwata ishati umwenye koti. Pastor, Yesu ashimwe. Amen. Kandi ndavuga Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndumva ubutumwa burankozeho. Amen. Haleluya. Pastor, Ego. hari jambo mvutse. Yo, haleluya. Amen. Kandi rirankozeho. Wewe ugiye gukizwa. Unaenda kuokoka. Ugiye gukizwa. Unaenda kuokoka. Reka numvirize ijambo ry'Imana. Baba nakoze Baba Imana. nawe vyabi. Haleluya. Umva. Amen. Umvirize pastor. Hari Ego. jambo wavutse. Yesu yavuze nti. Ego. Unamanda kubaza. Nakubwiye ati Yesu yavuze ati, uza gukubita kuri umusaha mwindukirize uwundi. Kubita. Mwongere bubako. Umberetse iryo nitayimo riri kuri mwo cyane. Yesu Nakubwiye ati Yesu yavuze ati, ugukubise ikofi kuri uno musaya mwindukirize uwundi kandi uraho mwaye. Haleluya. Amagayimoni ari menshi ngaha, reka turabigane twaba turagiye. ushaka guhinduka. Narimbuze ati Yesu yavuze ati, mwereke. Garuka tuyaje. Yesu Reka yavuze Umutwe n'urimo. umbiritsa.
ni mukuru gwabo uyu ni pasiteri mwiza iyo nakunda pasiteri nawe Yesu yavuze ni jewe nari ndabazanye ubutumwa bw'Imana nta bindi mukure n'ibirato kuri ibirato we iyo telefone uraza gusha amaboko y'umukozi w'Imana nkanje Mikoni tangu wewe. Namiye. haleluya mukure Haleluya. uragenda bitwa wazi umukozi w'Imana ahantu twagiye si iki kintu mwe muvuga ibyo mudashobora gushitsa abapasiteri ba burofa Reka tubafashe. Imana iravuga ati nyarutse bagenda abambuzi barafata umuntu bamuta umviriza n'undi munsi Reka ndabafashe. Reka ndabafashe. yakuna probleme uru n'urugo rutindigwa Hakuna shida. abapasiteri b'Imana Urakoze cyane. Imana ibezagire. namwe mutembera amasaha ya saa sita